bakunzi bimbonesha kure JCTV turi kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka wa 2021 akaba ari umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi yo kuri uno munsi. Amakuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe Together for Development birashoboka byarahaye amasertifika ku bantu bagera kuri 11 bagendana ubumuga bo muri commune Nyanzarake. Ibi bakaba babikoze igihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagendana ubumuga kwigenekerezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2021. Muraza kubikurikirana mwano makuru. Uburyo bushasha bwo kumisha ivyamwa kugira bishobore kubikwa igihe kirekire nibwo buriko bukoreshwa n'ishirahamwe Barka Enterprises. Mukaba muza kubikurikirana navyo nyene muri ano makuru. Tubafitiye umutumire adasanzwe ndetse n'amakuru yo hakurya y'amazi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Uburyo bushasha bwo kumisha ivyamwa kugira bishobore kubikwa igihe kirekire nibwo buriko bukoreshwa n'ishirahamwe Barka Enterprises. Era ko ivyamwa bikunze kuboneka cyane mu gihe kimwe ugasanga mu kindi gihe nibike canke bikabura, harabonetse ubuhinga bushasha bwo kumisha ivyamwa bigatekerwa maze bigafungurwa mu kiringo cyose cy'umwaka. Ubu buhinga budasanzwe bukaba bwatangujwe n'umurundikazi Glorioze Muhorakeye. Ishirahamwe Barka Enterprises arongoye rikaba rishoboye kumisha ivyamwa bitandukanye harimo imyembe, inanasi, ifenese n'imihwi kandi bikagumana akanuvera kama. Glorioze Muhorakeye akaba avuga ko ihindagurika ry'ibihe nibura ry'imashini nziza zo mufasha kumisha ivyamwa biri mu bibazo ahura navyo. Jewe nukuri ndavye ukuntu aho hanze nari nagiye vyabereye mu gisagara ca Dirva, baranezerejwe gose n'ibi vyamwa vyavuye mu Burundi vyumishije. Ariko rero baca baransaba yuko noza ndabashira ndabarungikira ibi vyamwa vyumishije. Mfise ingorane y'imashini narakoresheje novuga seshware barayinyubakiye, ariko nayo naciye mbona yuko ikingora gukoresha kubera ntushobora gukontrola ntuzenya ubushuhe, ariko imashine ziba zikoze urashobora gukontrola ubushuhe. Jewe rero nasaba yuko bishoboka n'ideni je norifata kuko n'ubundi nayo nafashe ideni kugira ngo ngura ko kamashini naho naciye ndonka gatoya, nshobora kuronka ahantu bashobora kumpa ideni rikwiye nkigurira imashine byo bavyiza. Ibi mpingura birimigwa mu mirima yo mu Burundi. Urumva iyo habaye ihindagurika ry'ibihe, murumva ko nibi biterwa mpingura bica bikogwako n'iryo hindagurika ry'ibihe, swati birononekara canke bikaba bikeya. Nk'ubu novuga nk'imyembe, nk'ubu imyembe ni mikeya uravye saison y'umwaka wahera apana ubuheze, mugabo umwaka wahera imyembe yari myinshi, ariko ubu imyembe ni mike, bica bituma n'ivyo biterwa ivyo vyimburwa biba bikeya, hanyuma igiciro gigaca kiba hejuru. Mwumvise rero ko igiciro kibaye hejuru n'ivyo mpingura navyo nyene igiciro gica kiduga. Arongera agasaba abarimyi b'ivyamwa ko bokwijukira gukoresha uburyo kavukire mu gutabira no gupompa ivyamwa kuko imiti y'ikizungu ibirimwo ivyogirira nabi amagara y'abantu. Ivyamwa nkoresha rero kenshi ntibipompa, nk'inanasi ntibazipompa, ibifenesi nuko, imyembe petetse niyongira bapompa, nayo ubundi bwo bumara amasenge ni ivyamwa vya kera ntibipompa, ari naco gituma mubona ko handitse ko organique. Ego urumva bapomvye urya muti ntuguma inyuma urinjiramo no mu giterwa indani. Bagumye rero babipompa cyane murumva yuko hagira igihinduka. Ego nabo babidushorera bizoheza ngo bibagwe neza gose. Jewe numva umuntu yokoresha ubuhinga bukama agakoresha, hariho imiti bapompesha imibirizi, barapompesha umubirizi, barapompesha nime, ego hanyuma ntihagire ibintu by'amapesticide bija mu vyamwa. Ego byo bavyiza cyane. Ishirahamwe Together for Development birashoboka
ryarahaye amasertifika ku bantu bagera kuri 11 bagendana ubumuga bo muri komine Nyanzarake. Ibi bakaba babikoze igihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagendana ubumuga kwigenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2021. Mugenzi wacu Noe Irankunda yari yahashitse aratubwira uko byari vyifashe. Mu gihe itariki 3 z'ukwicumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2021 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagendana ubumuga n'abatishoboye, ishira hamwe Together for Development birashoboka bobo bahisemwo gukoresha uwo munsi mu guha certificat abantu 11 bagendana ubumuga bo muri komine Nyanzarake zone Mukungu. Abo 11 bakurikiranye inyigisho zo gushona ibirato n'ibindi. Abaronse izo nyigisho barashimira abateguye izo nyigisho, bagasaba ko bobafasha kubandanya bakorera hamwe mu kwiteza imbere. Ntanguye gushimira Imana ukuntu mwatwibwiye ko kuba mwoshika ahantu ngaha muri zone Mukungu, nukuvuga tukaba turi hano nukuba dushimira Imana ukuntu mwatwibwiye kugira ngo dukore mutwigishe ibintu by'imyuga yo gukora ibirato, kuko hajewe by'ukuri nari nsanzwe kuba nokora, ariko gushika uno munsi nanjye ndashoboye kuba nosona ibirato. Mabona ukuntu bisonye, nukuvuga ndashobora kugisona atamuntu akinyigize, mugabo muri iyi minsi ihezeho urumva ntacyo nari nzi nukuba gusona. Rero nkaba ndabashimiye ndabakengurukira ukuntu mwatwibwiye ko by'ukuri ubu bumenyi bukaba uyu munsi kuri umunsi w'itariki 3, nukuvuga dore tubashimiye. Umutumire w'uno munsi tubafitiye twamuzaniwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe, turamuhaye ikaze. Turabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure JCTV. Uyu ni wa mwanya tugira tubashikirize ikiganiro cahariwe umutumire. Mu kiganiro cy'uno munsi turi kumwe n'umutumire kumbure agire katwidondora maze ahetse twinjire mu kiganiro nyezina. Ni Claude Niyimbesha, umuhinga nonose ibyo gufungura neza no guhingura ibifungwa bikagumana ibyubaka umubiri bikwiriye, hama kandi nkaba ndi n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro Saiko. Murakoze cyane. Rero tubazi Claude nk'abantu bikorera twabo, mwatubwira cyane ibyo mukora, hanyuma nibihe bisata cyane mwisunga iyo muri ko mu bintu mukora? Ahanini mu byo dukora nkuko wabyumvise munabivuze mu ncamake, nk'umuhinga nonose ibyo gufungura neza no kugumana ibitunga umubiri bikwiriye. Mu bisanzwe dukorera mu gisata hanini cyane dukora ivyigwa ku bijanye n'indwara, ikizitera indwara zikomoka kuki, nico kintu ca mbere kiduha inguvu kugira ngo dushike ku mugambi nyezina, kuko tumaze kumenya indwara ico zivako cha tuyingende twozikinga kugira ngo abantu bashobore kubangamirwa n'indwara. Kama iruhande y'ivyo tumaze kubimenya neza, twace dukora ivyigwa ku bijanye n'ingene ibifungurwa byo babihingurwa, kuko ibifungwa birafise ibitunga umubiri birimwo. Ariko ikibazo hanini twagiye kubona gikomeye cyane nuko twasanze abantu batazi ingene ivyo bifungwa byo hingurwa canke byo hotekwa gucaye guhingura, kuko utamenye ingene ubitegura, ingene ubihingura ni kibazo. Urushobora kubona ibintu birimwo bifise akamaro ariko ntibigira akamaro mu mubiri kubera bikoresheje nabi. Twakoze rero ubushakashatsi ku bijanye n'ibiterwa ingene vyo hingurwa, nyuma yo kwiga ingwara ico zivako, kuko ahanini hari igihingwara nyinshi twasanze ziva ku gufungura nabi, kukutamenya gufungura ibifungurwa, kukutamenya umwanya ubifunguriramwo, hanyuma no kukutamenya ingene ushobora guhingura ivyo bifungurwa. Ibitekwa nako kutamenya ingene babiteka, kuko igifungurwa urakibona ariko gifise amategeko, gifise ingene gishobora gutekwa kugira ngo ibirimwo nivyo nonekara. Iruhande yaho naho tugaca dukora cane kugira ivyo tubishire mu ngiro, nyuma tumaze gukora ivyigwa tukabimenya no kubihingura. Ikindi naco no gutanga inyigisho, kwigisha abantu batandukanye bari mu mico itandukanye
bwa mbere ingene bashobora gufungura, kabiri ingene bashobora kugwiza bifungurwa bitarimo ibyo none umubiri, harimo byinshi bishobora gutuma abantu bagira amagara meza, hakaca haza kandi kubigisha kubihingura no kubiteka kugira ngo ibyo birimwo byubaka umubiri n'ibyo none kare. Murakoze cyane. Murakunze kuboneka muri ko muravuga ibijanye no guhingura nkuko mwariko murabivuga, gutyo mugashobora gufata nk'ibiterwa ibifungurwa ku buryo mushobora kubihingura bikazomara igihe kinini. Mbega nibihe mwasanze bishoboka, nibihe mwasanze bidashoboka? Murakoze cyane. Muri ibyo vyigwa twakoze, nibyo twakoze ku vyigwa bitandukanye. Bwa mbere ari bijanye no guteka no guhingura. Ku bisata cyo guhingura twarakoze ivyigwa bwa mbere ndahera ku giterwa c'isoya. Yego. Isoya ni igiterwa ciza cyane, gifise akamaro kanini ku magara y'umuntu. Mugabo gifise byinshi bishobora konona umubiri uburyo bwihuta, mbere ubwonko bukononekara, memoire igafutangana, ubwonko ntibukore neza kubera ko harimo ivyo bita resistance antinutritionnelle, nubwo ahubwo ama acide bita phytique na léphatate ushobora konona umubiri. Ico giterwa rero twashoboye kuciga ko ku buryo turonka ubumenyi ukwiye bwo kugihingura, tukagikuramwo amata, amata meza cyane unashobora kunywa akaryoherwa, ntusubire kumva bimwe bavuga ko iyo bamotamwo akantu k'ibiharage ingana ni bibisi. Kabiri hariho guhingura ico giterwa nyene mwifu ushobora gukora umusururu, ifu nziza cyane idashobora kononekara, ishobora kubikwa n'imyaka 5 tononekaye. Hama kandi ikindi no guhingura ico giterwa nyene kikavamwo ayandi ubwoko bw'amafu atandukanye ashobora gukoreshwa mu bijanye no guhingura imikate n'ibindi bifungwa bitandukanye umubiri w'umuntu ukeneye. Hariyo kandi igiterwa c'ibiharage. Igiterwa c'ibiharage ku isi novuga ko ndi nk'uwa mbere yatanguje. Urashobora kubona mu Burundi hari amahinguriro ahingura ibiharage, ayo yose nitwe twashizeho kuko twarashoboye gushinga amahinguriro 6. Nyuma y'amahigano twagiye muri aka karere, hari ibihugu bigera kuri 36 twahuriye mu gihugu c'u Buganda, twegeranirijwe hamwe na Chambre de Commerce ya Nations Unies ikorera muri ico gihugu. Barabahinga batandukanye avuye mu bihugu bitandukanye bigize isi, nanje muri abahinga narimwe. Nyuma y'ayo mahiganwa yatumye tugera kure cyane, mbere tuca turamenyekana, tumenya n'abantu batandukanye, na Care International iratwikoza ko kugira ngo dufashe gukwiragiza ubwo buhinga dusanzwe dufise. Ubu hakaba hariho n'amahingura ahingura ibiharage Gitega, Ngozi, mu Kirundo, Imuyinga ndetse no muri Bujumbura no mu Kayanza. Amahingura agera kuri 6 ahingura amafu mu biharage. Ibiharage rero ushobora kubihingura bikavamwo ivyubaka umubiri bikwiriye, kuko navutse mbona ibiharage babiteka gusa naje ariko bakabijya ku miceri, ku bijumbu, ku mfungwa zitandukanye. Ariko ivyigwa twakoze dusanga egome uko bitekwa biteka nabi, bigatakaza cyane intungamubiri zirimo, kubera ko ibiharage ibyo bitunze bishobora gukingira abantu kugwara ingwara zo kugira amaraso make, kugira ingwara zo kubura intungamubiri amaproteine, kuko bigwiriyemo intungamubiri na cyane cyane ndemamubiri nyinshi. Ariko turaba igituma abantu babijya mugabo bakagwara, ko umuntu ajya ibiharage ntabagwara. Rero ivyigwa twabikoze ko dusanga ibiharage birafise y'ama substance antinutritionnelle, bwabumara bwishi bwonona umubiri, bushobora konona n'ubwonko canke bukonona appareil digestif nisubire gukora neza. Ca tugarira ingene twobihingura kugira ngo ubumara buvemwo, hama proteine zirimo n'ama vitamine n'ivyunyu bibonekamo bishobora gukingirwa. Dusanga ko ibiharage birashobora kuvamo ifu ushobora gukora mu buyi, kandi ifu nziza cyane iryoshe gose igomba kumera nka serelake. Hama kandi nubuyi abana batoyi bashobora kunywa. Mbere nibuka ko amahanisha gurisha twakoreye mu Yinga, nyene cibere mukuru w'igihugu yaje kugura ivyo birori ico gihe mu mwaka wa 2019 na 18 nyene. Ico gihe yaratwaye ifu y'ubuyi kwiriye, ico gihe agiye guhereza abana y'ibiharage kandi yatwa nk'ibiro 50, kandi ico gihe intahe nuko
abantu bakoresha iyo fu y'ubuyi no musi n'abayihingura baronka amafaranga akwiriye kuko irahurumbiwe cyane kuko iryoshe gusumba ayandi mafu y'ubuyi tumenyereye. Amakuru yo hakurya y'amazi y'uno munsi twateguriwe na mugenzi wacu Ponsiyo Sibomana, turamuhaye ikaze. Perezida Adama Barrow yarasanzwe aramutse igihugu ca Gambia niwe yarayasubiye kwizegwa ngo ayobore ico gihugu. Biri mu itangazo ryashizwe habona n'umugwi ugenga ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu, aho watangaje ko yatsinze ku majwi 53. Nayo Uwasinu Darbo, Essa Faye na Mama Kande aribo bahiganwa na Perezida Adama bamenyesheje ko batemera ivyavuye mu matora. Abo bakandida uko ari batatu bakagirizwa umugwi ujeje amatora kuba waranzwe no kuburabuza abaserukiye imigambwe yabo mu bibanza vy'amatora hamwe no guteba gutangaza ivyavuyemo. Darbo aserukiye umugambwe UDP akaba yemesheje ko agiye kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ariko agasaba abanyagambia kuguma batekanye mu gihe bakirindiriye bizova mu matora. Darbo akaba yaramaze kwitoreza ko umukuru w'igihugu inshuro 4, aho ni nko mu 1996, mwaka wa 2001, mwaka wa 2006, mwaka wa 2011, ikaba ibaye inshuro yiwe ya gatanu, aho hose akaba yarangwa no kugenda yanka ivyavuye mu matora. Bakunzi bimbonesha kure JCTV, nino ngaha turangirije amakuru yacu y'uno munsi, tubashimira mwese mwadukurikiye kuva mu ntango, twongera tubibutsa ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zose, haba kuri Facebook, YouTube, Twitter ndetse na Instagram, wandika akajambo JCTV naho ubutaha.